urakoze cyane uvuze amajambo meza cyane. Ikintu cyo gusaba imbabazi ni ikintu gikomeye cyane no kuzitanga nkuko wavuze hari abantu bigora, hari n'abantu baba narcissiste bigora gusaba imbabazi yo pfuma pfa hakubwira ati nukuri nakukoshereje apfuma akora ibindi bikorwa bindi mu buryo bugaragara bwo hanze mwijambo mbabarira canke ndagusabye imbabazi ikamugora. Ariko nimba ari wowe uriko uradukurikira mu kano kanya ufise ibyo bibazo yavuze Onesphore gerageje kutwereka twovyitwaramwo, wibuka ijambo ry'Imana mu Efeso 4:32 atubwira ngo mubabarirane nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Uno munsi imbabazi ntituzitanga kugira ngo Imana tubabarira ko twababariwe muri Kristo Yesu, kandi yatubabariye nk'uko yabivuze itarenze kuduharura intoke n'imica nta na kimwe iraba biduhereye ubuntu. Rero ibyo umaze kubitahura biragufasha kumenya ngena ushaka gutunganya n'abantu. Naje sindi umuntu bigora kwegera umuntu tunze ko dutaniye ikibazo ndakurondera tukavugana, iyo bishobotse kugurura umutima by'ukuri nkavuga nti Imana ishima. Ariko hari abantu usanga byanka ngakubwira ukavuga sinshaka none umuntu nk'uyo usabye imbabazi akakurahira kandi akaye n'abaca bagenda bagira ibyo kuvuga nabi ya médisance, wowe ubikora gute? Navuze nti ugigira iyo ntambuko ukamubwira ibiro 50% by'uburemere biba bikorotse mu by'ukuri umuzigo ubusigaye iwe imbere y'Imana uburemurutse kuko imbere y'Imana uba warekuye. Abasigaye wewe rero ko ahindura ivyiyumviro canke uronka uwundi muntu yizigiye muri yakekeranije ko ibyo uvuga atari kuri ugaca ku wundi muntu mugabo ukigira iyo ntambuka akabona gusa ukamwereka kuko bakumusaba imbabazi canke kumuharira haba ari intsinzi nini ubugize n'itsindi rero bikabikorohera. Aho ikintu kigoye nicyo cambere cy'intambuko ya mbere. Yani baza ko harimo n'ikintu nasanze kwemera guca bugufi ugira uganye mwene data, kuko iyo Satani atandukanije abantu babiri akora kwana igikorwa kuri we abagize victoire, kuko hari abantu twoshikire turi babiri kuko babiri basumba umwe turi hamwe turakora je na wewe hariho ivyo Imana yagushizemo n'Imana yashizemo tubishize hamwe dukora igwa kinini. Ariko dutandukanije hari abantu benshi twoshikire turi hamwe usanga tuteko turashikira. Ikibazo tugera nuko tuba abantu biyumvira ibyacu gusa gusumba iby'abandi. Ikibazo ca nyuma je nganda kubaze kumbure ca kabiri ni hazi kinda kikubaza ni vyerekeye abantu bagira amatati kuvyerekeye amadoctrine